bakunzi b'Iratiro magazine muraho murameze neza muri gwa gukiyana rw'ibiganiro nyene twarabivuze twarabavuze twavuye muri studio twagiye muri Foire. Foire ni 4e édition yateguwe n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo berekane ndetse bahayanishe ibidanazwa bikorerwa ngaho iwacu. Rero muri iyo Foire twaratembereye tugenda kuraba abantu batandukanye. Rero musa nagiye kuraba umwanditsi namwe twageze kumwandika kuri page yacu Iratiro magazine nawe sunitwa Aaron. Ngira ngo muko muraraba ino kuri background yiwe hariho amatablo menshi yakoze yashashe nyakubahwa Evariste aracapi ibintu byinshi cyane. Just ibintu byinshi cyane rero uno munsi nawe twamugendeye aho asanzwe ari ni muri Foire ikabera nyene ngaha kuri stade Intwari yacacu ibintu byinshi cyane n'ubu ho nagiye nasanze ari karacapa reka mbaye ndamuramutse yongere yidondore abako batwihana kuri Iratiro magazine Aaron reka ndakuramutse yongere uramutse nawe ko aramusa batwihana hari ego nanje ndabaramukije cyane journaliste umeze neza ego ndashima cyane benshi narigeze kukwandika kukuvuga kuri page yacu baravuga bati uwo muntu kuravuga ninde je no munsi rero ntesemmo kuza kukwisangira ngaha ayi mbega ino Foire tutaraja muri Foire no muri Foire ugumucapa canke uri kucapira ngo ureka abantu yuko akazi ko kaguma kabana jewe mu bisanzwe kubera nyene gucapa ariyo mpano sanzwe nkora kuva nkiri umwana muto cyo gituma nkunda gucapa ahantu hose mbandi simbura ka December mfise mbandi ko nkora nk'ubu wampaye nyene agakomande ko kumukorera deseo creyo shambuga ati reka mbe ndayikora kubera nyene kenshi ndayigendana nyene. Iyo niyo mpano rero mba nifuza kubazanira kubereka abantu bafise ibintu byinshi byo kwerekana ubu nawe aho mba ndi hose ngerageza kubereka canke ngo akantu kabe gato mugabo ndiko ndacapa kandi aro reka twinjire gato mu buzima bw'iwawe tutaraja muri vya Foire kuko ndabona ko byahave bifata iyindi nzira. Mbega Aaron ninde kubatamuze neza? Bo Aaron ngerageje kuvuga mu majambo make mu artiste w'umurundi mu artiste akunda gucapa abangaha mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha aho bita kujya mbere hama Aaron asanzwe ari n'umunyeshure apare yo gucapa ni umunyeshure n'umupware mu mvuga rimwe niga muri kaminuza y'u Burundi. Wow ababivuze yiga muri kaminuza y'u Burundi ngo ni umupware ntakugoye sinzi ko ndakugoye mugabo ubanze uhaguruke gatonya tugane duhagaze kugira ngo abako bari kwihana hari aye babone neza wewe uwuri. Yego jewe nagira ibako ryo kubona amatablo mwacafye mbona n'ibintu byiza cyane. Yego mbega nka wewe ukiza canke ukumva ucumva ikintu cerekeye Foire mbega Foire wayihaye agaciro kawe tucumva ngo Foire? Bo jewe Foire mu bisanzwe maze kuyumva yuko nzoyijamwo nkumva barantumiye numvise nishimye cyane kuko deja iyo umaze kuba uja mu bintu nkibi ukaja mu Foire nkaya umenyana n'abantu benshi bakaza kukuvizita mbere wanashaka ukaronka n'amakomande ukamenyekana mu gihugu ndetse mbere no hanze y'igihugu ugashobora no kuba wojayo. Ego jewe ndiko ndakubaza ibibazo nza kwinjira gatonya muri Foire. Mbega Foire agaciro mwayihaye nukudandaza canke no guhayanisha gusa? Mbo agaciro twahaye Foire ni sinovuga ko ari nka double mission mbere ariko ni mission nyinshi hariho kudandaza hariho kubimenyekanisha eka nyene n'ibindi byinshi kumenyana n'abantu ibintu nk'ibyo kuko deja kumenyekana nicyo dukaye dushira imbere ngo kumenyekana mu gishira imbere ariko jema nkene kumenya mbega imbere yo ngaha muri Foire ibidandazwa nasanze mugurisha ibiciro biri hejuru gusumba ibyo mamudandaza ubasanze kuri teremwa muri kumuradandaza ibyo navyo byahereye nga muri Foire canke bo oya biravana kuko hari gihe ushobora kuza tukakubwira tablo tuyigurisha ya ntabwo tugurisha ibiciro biri hejuru par rapport y'ivyo tugurisha tutari ngaha ahubwo bivana nuko twumvikanye n'umukiriya wacu sigura no guciranira nta giciro kiri gisanzwe kiri ngaho gurisha ikintu ca are nta giciro gisanzwe kiri fixe sekizwe. Voilà ndakeneye rero nkaje nk'umu journaliste ndakeneye utwereke muri amatablo yose ari ngaha ayi izi twazihojeje tablo ishaka kuba izimbutse muri izi zose ziri ngaha niyi nko muri izi zimanitse hejuru vraiment izi twarinze tumanika nta izimbutse cyane irimo. Ego okay uvuze nta izimbutse irimo mugabo ndabona iyi nini akanako ni gatonya none igiciro
iki niki ntibabingana buti nini nyibiguri iri hejuru yaya canke igurishwa aya naye ibyo sindabaje ngo menye ibiciro gusa amahene yuko wewe uri nk'umartiste ejo canke hirya yejo harabazokubona abazokugomwa bazovuga bati wa muntu twabona ku Electro magazine akora ama tableau meza ati niwe dukeneye ko aducapire nkuko babitubwiye uri kuracapa umuntu ngahaye baza ko cameraman aza kugerageza atwereke ujya muntu uri kuracapa nk'umuntu rero agusanga kugira ati jewe rero wowe ka tableau nabona kuri Electro magazine niba tarakagura ukampe ntaka gatonya ka yego aka ni nkangahe nkako onye turashobora kukagurisha 150 desa gutyo guys mwumvise muri foire ibintu birimo kandi amafaranga ndumva ko ariyo ijya tableau ko ijyashaka gukorera kuri desa ntimwitinye kuza rero ngaha ku Electro magazine muraturondera araza gusigira nimero yiwe tuza kuyishira munsi muri description y'iganiro cyacu ariko rero alone tuguma tuzire kuri ino foto iri kuracapa yego cyane yego mavuze umuntu agusabye umucapira ka dessin à crayon yego mutubona ko ari mbega ugusabye dessin à crayon na stylo ibiciro bimeze gute oya ibiciro sico kimwe kuko crayon novuga iratwara umwanya muto pari raporo ya stylo canke pentire canke muga bivana na rapidité y'umu artiste canke ubuhinga akoresha yego ayo namwe mu yandi nanifuza kumenya rero je ndakeneye nk'amarangiza ikiganiro cacu je nabonye wambaye badge yego badge ni Foire édition nko nabivuze neza cyane mbega nka wewe iyi badge ubonye ugiwe nabakuheje badge nkuko wayiguhaye wamubwiye ijambo rya gute yiduhaye twaramushimiye cyane turamubwira yuko no hanyuma batwiyumviriye ko byoba byiza byoba karusho kuri twebwe abantu baba artiste kuko tugiye turabo mu bintu nk'ibi byo tunezera cyane mu gihugu. Voilà, icyo cyo nani ko turangiriza ko mugabo nko kurangiza ikiganiro cyacu rero ndakeneye nk'abo gukenera inyuma ya Foire. Abo gukenera inyuma ya Foire bo gusanga hehe niba ari ushaka kufise nka gari runaka ushaka kuba ufise ucapiramo canke uexposamo ibintu byawe nko gukenera inyuma ya Foire gusanga hehe. Bon, pour le moment nk'abo nkenera inyuma ya Foire apare yo gutanga nimero barashobora kunsanga ngaha muri ville nyene muri siya umunima yo kwanda dai ubu niho nyene dusanzwe dukorera imirimo yacu ya misi yose ego aha musi ya munima yo kwanda dai ku gapave gakika nimero 24. Guys mwajumvise ni kwanda dai rwanda ya munima nimero 24 aho ngira ngo umuraya mu gisagara cyashoka humva. Alors reka ndagukengurukire cyane nibaza yuko ngira ngo inyuma ya Foire tuzongira tuze muri galeri musanzwe muri mwo kugira ngo turabe yuko kayirima ibiciro matubwiye mudana kuntu mudanaza muri Foire n'inyuma ya Foire aho itandukano rihari. Yego reka ndagukengurukire cyane ubana nawe ucapiye no muntu abona kuri acapa cyane. Turabakengurukiye namwe journaliste nukuri mukoze igikorwa gikomeye cyane n'abandi batari twebwe muze mu bagire nkuko kuko biragira karusho cyane biraheza bigatanga n'ishusho nziza ku gihugu no ku ba artiste bo mu gihugu cyose murakoze. Bakozi ya magazine mwavyumvise ubu yari Alon twagena mu artiste twaramuvuze cyane kuri page yacu ya Electro magazine twaramwanditseho turamuvuga ko byinshi tubeka ama tableau yacafye no musi naho nibaza ko twamugendeye muri Foire aho basanzwe ariko barabikora ni byiza cyane. Reka ndabakengurukire turabandanya tugere kuri abandi ba artiste batandukanye murakoze cyane.